neza iyi regime gusubira kugira umutima w'umwana wa 20 ans bwa buhungu bwahora bonyeruka ko muri foot ugiye kunyobegwa mugabo nukufata nk'umuti ngene unuka nawe mama for prochaine nzorondera akantu gafata amazuru ndawunywe ndiko akeza karigura nuko katabigotomera sha ngene ukaze birumvikana ko wava woza umutima oh sha wega ibi bintu nanyoye yo uretse ko ngomba nja muri toilette mama menga nimbeba namize iri kirandira indani ya wega fona uguma dodora haruguruye niwijiriye yo hari ico dupfa yandotse basha wa mugabo wenda ngiye imiti yo kugira umutima nk'umujene ariko mana biteshiri na mahoro sha nawereye mu nda kaje nabonye se kunyugurira nkibaza ngo uri mu bindi ngoma reruka muri toilette kahanuka hu ibintu wariye nibiki Olivier oya no kureka namaki ibivye nibiki sha wa mujama wanje nzobaza yuko hari kiba andonderera kubera ibintu vy'amasupu yampaye ngo fete ngo birakajonisa umutima saradini ni ibintu vy'isaradini na yawurute baba we none mwijuru none cinzo kugira gute hewe je vyabise muhora muvuga je ndacumvise ahubwo nturavyumva neza tari gitangaza uragenda ugahitana ibintu utazi ugaterera ngaho ugafungura yari yambwiye yuko ngo umutima utera neza ngo uragira siporo ukiruka none hari problem ufise y'umutima wewe oya mugabo nagomba kugira endurance niruke gose uwo mutima n'uwikise utarufise azi ko dufise match yo muri journée urumva nagomba kuzokina batanda en place ufise imyaka ingana ufise imyaka yo kwiruka vraiment none uwo mutima yashaka ngo ngoro nk'umutima w'imyaka w'umuntu w'imyaka ingana urumva ngo birafise ngene bigusubiza inyuma nk'imyaka nk'ibintu vya 20 kagutwengasha ndebye reka ndakwemera mamagara ya ambulance ahubwo je ndakuranira n'umuntu akuvura mu mutwe nyabona ushaka umuti gusubiza umutima igihe wari ufite imyaka 20 ariko jewe sinzi ibintu ushaka gushika vraiment uherutse uraze ko waza amavuta ngo kwisiga mu maso ajya yari yakoze buke yakoze gute ko wahiye ku mata murahera umubiri wawe urawuturira basha senzi kabisa Jesse sindakunda ibintu byose n'uguhitana ugatesta ivyo biransonze be uruka wa musi waja kuri wa mugenzi wawe ntumbaze ngene yitwa ni nkabo bagenzi nyene bakuzanira ibintu umenga ni by'abapfumu yakuzaniye umuti ngo n'ikimashine ngo kikoze ibirenge ngo kubuje no n'amarin yawe ngo asubira gakora neza akje sinzi kabisa wabonye hagufashije iki none ntibabonye ibintu vyirabura vyavuye uko bagaze ibirenge bagashiramwe ibyo bashiramwe n'ibyo ntazi woreka ayo mazi reka kwirabura gute yo hinganeruke muri toilette iruge hako uyu mugabo azabazana n'ibimwica sinzi problem afise
mwaramutse neza, nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Nagomba kubahumuriza ndakomeye yarebye sivyo nibiri sinamerewe nabi, ariko ikintu twagomba kwerekana ingene abasange en general ibi bikunda gushikira abasange kumbure n'abakolerike birashobora kubashikira kuko n'abantu bashobora kwiyaventura, ariko cyane cyane abasange n'abantu bagerageza utuntu twose maze gushika urumva naho tutakinye byose mbwa hari igihe urivye vyashi ugasanga arashitse kugerageza ikintu cyane cekeye amagara y'abantu kamwe ntako yamara je ndumuganga iyo banza ukaza kumbaza, ariko biramuryohera ku explore ibatazi ni ikintu gitandukanye cyane n'umumelankolike ikintu atari su dushobora kukimushiramo. Rero rimwe na rimwe birashobora gutangaza kiyoze ati none umuntu tubana n'umusazi hama rero ingorane nuko hari igihe bigushira ahantu hamariske, bishobora kugushira ahantu usanga bagize ingorane ugasanga vyagushize mu mariske mu buryo bw'amahera mu buryo bw'amagara canke ugasanga abantu bariko baragufata nk'umuntu ari instable, urahindagurika. Nkunda kwiraba canke nk'iyo ndiko ndavugana n'abantu babasange batandukanye usanga turarambirwa vuba, turakunda guhindagura urumva. Rero iyo utarabimenya novuga no mu buzima bwawe bw'ubukristo usanga ubuze ya stabilite kwa guhagarara ushize amanga. Twarigeze kuvuga igihe Yesu yavuganye na Petero tubona yuko ari umusange, aramubwira ati wahora uri Simoni. Simoni bisigura irenga hozo, aravuga ati ugiye kuba Petero hoke urutare. Donc abantu babasange Imana hari yo stabilite igomba kubazanira mu buzima bwabo, kuko ni ikintu gikomeye cyane kuba stable, kutahindagurika. Rero hari igihe ushobora kwicira urubanza rumusango uti none ko cyumenga aho umunyagugenda ni honja, nivyo bishobora kuba ari kibazo, ariko ni byiza yuko mu ijambo ry'Imana wiga kwiyafirmisa, gushira imizi yawe kugira utahure ukavyigirako no kubandi, ko kenshi umuntu wese ikintu udafise agifise ni byiza ko kimwigirako. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana cyangwa icyo igomba, kuko uravye abakosa ikigabane cya 2 ku murongo w'10 ijambo ry'Imana rivuga ngo munengeserezwa no kumubamo. Hama ijambo ry'Imana riragomba kandi ko abana bayo banyugwa, unyugwa n'ivyo urimwo, unyugwa n'ivyo ugezemo. Iyi ni ingorane ku bantu batandukanye, ariko igeze kubasanga hoho ibikomeye kutanyugwa n'ivyo umuntu arimwo ahindure. Nagomba kukubwira Yesu aragomba ko muhura aguhe kuba satisfait, aguhe kumugwa naho ugeze. Nimba ufise ico kibazo urashaka kuvuga uti Yesu ntabara, barabivuze bigenda bitahuye nikondi, ndagusavye umiyo stabilite ume kunyugwa. Kuko kenshi urashobora no kwicira urubanza ukibaza uti ndafyina, hari n'abo bashobora no gucira urubanza bati wowe kumengo wamushaka guhindura, cyangwa ugasanga hari abakunda guhindura indya ntibashobora kwama bajya vya bindi nyene, ugatangura bakabacira urubanza ukumva urababaye. Ariko kenshi twama turondera mu bintu canke mu bantu canke mu migenderanire ikintu Imana yonyene ishobora kuduha cyane. En fait ni vide turimwo tugerageza gukombera n'ibiri hanze, mugabo usanga tura abantu barushe. Nico gituma Yesu avuga nimbuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaha kuruhuka. Imana ibahezagire. Rero murashobora kudukurikira, dufise inyigisho zitandukanye. Twagomba no kubasaba abantu mutari yabonesha kuri YouTube yacu canke kuri Facebook yacu, Nathalie agira ababwire uko zitwa mwiyabonesha. Kuri YouTube ntuzeye page yacu yitwa Baho Podcast, kuri Facebook naho ikaba yitwa Baho. Hari abantu bamaze no gukwirikira ico bita ama podcast audio gusa kuzindi réseaux sociaux canke kuri Spotify. Rero ni vyiza ko umuntu ashoboye wipfuza kusoba kuzumviriza ashobora kuzija akarondera kuri Baho Podcast, ari Google Podcast, ari Spotify. Amen. Imana bahezagire. Rero ntimwibagire kwiyabonesha no kuzipartaje abandi no kwandika muri commentaire, kuko iyo dusoma ama commentaire yanyu aradutera intege. Mugabo hari naho twakura ivyigwa canke ivyiyumviro byo gukina utundi dukino nico tuzana mu kubahanura. Mwarahezagiwe, umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza. Murakoze.